Chibamanda Moses nabonye ijyari kugira ko poste wewe na basimbizi bande. Sinzi kijya poste wayibonye aho yagerageje cyane. Aho yagerageje kwandika ko turabasazi. Siza kuja mu mutwe. Oya. Ntidusa nabinzara. Tuvuge rero ko Chimamanda bamuhaye akazi bamushutse. Baramubeshe. Baramubeshe ko banganya ubwenge. Ndanabemerera ati nzobazanira iki? Video ya mama wiwe na se wiwe. Sivyo? Ndanabibabwire n'ubuje nzobikora. Kuko Chimamanda ari karata umurongo. Ndazi eske yababajwe ariko avuga abakozi b'Imana nabi. Ariko avuga igihugu ciwe naco nabi. Eske mama wameze gute? Tuvuga ati wa muhungu afite intuntu nyabaki. Yes, turongeye kubaramutsa mwebwe mwese mudukurikirana muri ku mpande zine zisi. Turabahaye mwaramutse namwiriwe. So, my name is Ram Promote behind the camera. Utarakora subscribe, like, share, comment. Bandanye wikora kugira ngo ibintu tubashikirije ngaha muzoze mu biraba. Wowe utameze neza ubana usenga Imana kumbure ejo ibintu bizogenda neza. Twagarutse kandi na Miss Mafyeri. Yes. Miss Mafyeri. Tuyusakariwe mabuja w'ururubuga. Mabuja w'ururubuga ntimumubona uko yari ikomeje uyu. Yari ikomeje twese niwe. Yeah. Ndamugeze imbere nicisha bugufi. Ari usava? Ça va bien. Meze neza. Cyane. Nawe good. Je ni sawa cyane. Wewe umunsi wari umeze gute wewe? Je no kuri umunsi wangende neza. Waberewe uri swaga. Merci. Kurundi ruhande mbona hari baguma gutera amabuye. Turahagaruka. Gutera amabuye. Birabasha. Yeah. Birabasha vramaze vuga bose barushora zohora. None hari abantu mugabo badacika intege. Nukuri hari abantu badacika intege no kuvuga. None babona yuko jewe ndi kukati. Kabisa. Babibona ngira. Sinzi bazofata ivyo bashaka vraiment. Bazovuga ivyo umutima wabo ushaka. Muga jewe kuva ku kivi. Kabisa. Yeah, imbere ko tunje mu kiganiro nyezina tubabwire ko muri Societe Story Company turabakorera turabafitiye Story Water, Story Tangawizi, Family Care Lotion, amavuta meza. Yeah, tumayereka ayabereke iyo niyo Story Tangawizi niyo. Ushaka kukihereza ibintu bagenda neza. Family Care Lotion. Care Lotion niyi akaba amavuta meza cyane. N'amazi ya Story Water. Uraza kutubabarira amazi ya Story Water. Amazi ya Story Water sorry. Tuzabereke ejo bivanye n'ukuntu. Ya. Hari byatugoye kugira ngo yabizi neza twayibagiye reka tubahishuke twayibagiye dusanga ntari mu modoka turaba gusubira inyuma murazi gitoro cubu n'ikibazo kavuga ati reka dukore ntari kabisa. Hari abantu baza kumva ngo igitoro n'ikibazo muze gushimira muri commentaire. Oya, ibibazo sivyo bituma twanka igihugu, ibibazo ahubwo bituma tubikemura. Yego. Ya, turabikemura. So Ninge gato nibaze ko babwiye ibintu byose bikorerwa muri Story Company. Yego, tubabwiye. Imikate, mayonnaise, byose kabisa. Kwa byose. Yeah. Okay. Twagiye. Yeah, Chibamanda Moses nabonye ijyari kugira ko poste wewe na basimbizi bande. Sinzi kijya poste wayibonye aho yagerageje cyane. Aho yagerageje kwandika ko turabasazi. Siza kuja mu mutwe. Umva ushigikiye sende defte dubutupaye umusazi. Ubaye umusazi. Niki kintu wewe bivuga kijya kintu kujya post. Ati ndakubwira ikintu kimwe Liam Promote. Mu bisanzwe kabisa. Ujya ni maconjo. Yarahemutse. Ujya yarahemutse. Shambere na mbere bon naho ntovuga umugambwe ko je sinovuga yuko sinoshimikira ku mugambwe ko sinzi aho umutima wari uhagaze. Ariko jewe iconzi nuko jewe naberetse aho magaze sindi mudede. Ariko ndashaka kumenya. Ariko ikintu kimwe ndakubwire. Nta mutima wo gukunda igihugu ciwe afise. Kabisa. Yahemukiye abarundi, ahemukira igihugu ciwe camwibarutse. Ico kintu nico cagiye kumbabaza. Nico kintu kinanyereka yuko Chimamanda adakuje mu mutwe. Chimamanda arabura kana mu mutwe. Kandi muzosanga ari nka depression. Nka depression yahuye nayo ikacituma umengo yarapararanganye mu mutwe. Abantu tukuma tumubona nabi oriko afite ikibazo mu mutwe. Abantu benshi boba batazi. Rero twicare dutekane ariko Chimamanda Moses nakomeye mu mutwe. Nahavuga kabandara basazi. Kuko umusazi kanshi abona ko ukomeye ari wakwaye. Uhajya rero ujya
abona yuko twebwe ari twebwe abasazi abantu tudakomeye mu mutwe je n'abasimbizi ngo tumeze nka Demana. Demana c'est vrai arigwariye je sinabihakana arigwariye ariko ndazi hari abemeye kumufata mu mugongo hari abemeye kumufasha na jewe I am here na jewe vraiment nzomufasha. Ati rero Chimamanda ni nka Demana. Chimamanda ahubwo apana Demana gusa. Chimamanda buze gukura impuzu agenda ari gusa. Ko Chimamanda nta bwenge agira n'ukuri buraroka. Ni kijuju kimwe cambe. Twarabonye rero mu ntango Chimamanda yifatira mu gahanga abakozi b'Imana. Tuvuge ko yari yo systeme kugira ngo azuze no gudurumbanya igihugu. Reka tugende bukebuke. Iyo mplomo turakoze kunzana aho hantu. Chimamanda Moses yatanguye avuga abakozi b'Imana nabikari bibwa ari ba dadi bimbwa kwa sinzi sindabisubiyemo ngo nukubera ko ngo ndabikunze kubisubiramo nuko byambabaje sivyo ariko ngira mvuga iki kintu Chimamanda yari kashaka guhera kuri ba dadi abatuka abakozi b'Imana abatuka sivyo kugira ronke inzira yo gushika hashaka abantu bafata imitima kwanza abereke yuko ijya nzira y'abakozi b'Imana bako barajamo kugira ronka abafana ari babi abanza ronka abafana kwanza voilà abanza ronka abafana mu nyuma atanguye kwinjira muri politike sivyo abantu baciye babona yuko Chimamanda atabwengagira batanguye kwideza bona abantu bose babona abantu bose Chimamanda ngo bamuhezeko hewe Chimamanda ngo bamuhezeko abantu ngo kubera ibyo bintu vya politike yagiyemo ntiyari kuguma ngo muri bijya by'abakozi b'Imana ntiyari kureka kubijamo kandi yahawe akazi umviriza ngo ntiyari kuguma muri bijya by'abakozi b'Imana iyo ni histoire je ndakubwira jewe ivyambayeko abantu benshi bagumye bambwira yuko Chimamanda afise abantu ariko arakorera ndabaza eske nkeneye kumenya Chimamanda akorera bande mugana agiye gutahura mu nyuma ko yashatse kwereka yuko uburundi ari zero ashaka gushikikira u Rwanda yarigaragaje ahahagaze ngurumva ngo u Rwanda ni je narababwiye ameze neza sinzi ngo none yaru tuvuge ko kubona asigaye kubona mwarahagurutse we n'abasimbize n'abandi ego mukavuga ubwo ntimwatumye imipango ya Chimamanda taje mu ngiro nkuko yavyipfuza bigatuma bagwana tuvuge ko ari ivyo urazi ndakubwira gushikisaha aravuga yuko twidoga turi ibirofa mu mutwe tudakomeye kubera iki twamubujije gushika ku ntumbero yiwe kandi nimba ashaka kuvuga ngo yotembagaza igihugu wenyene yo gusumukate narababwije ukuri jewe nzopfira ku rugamba nzopfira ku rugamba muga mfirikira ukuri ya tuko turabona abantu benshi Chimamanda basa nabamuvuyeko benshi cyane tuvuge ko ari cyo mwakoze kigaragara urazi ndakubwire Chimamanda icambere na mbere Chimamanda yifashe nk'ikijuju yifashe nk'umukeha bwenge imbere y'abafana biwe kuko yaza kwifata nk'umuntu afise ubwenge hari amajambo atari kuvuga urabona neje bundi nimba ushaka gufata uburundi uvuga ati je nkeneye abafana mu Burundi bereke kubakunda reka guponda igihugu cyawe reka guponda igihugu cabibarutse kubera umurundi ku gihugu ciwe ndamaze kubona ko ntimwogihuriza nakubwire nimba hariho ubu igihugu ubu gushikisa hagitunze twebwe abarundi mugace Chimamanda kabandanya avuga ko gikenye kandi atahaba urumva ntahaba nta kintu na kimwe yaje kuhakorera nta projet nimwe ahakorera ku buryo wovuga yuko ngo yahabuze ikintu Chimamanda nta n'ikintu kibi igihugu kiramukorera ibaze nta kintu kibi uburundi kiramukorera sivyo nta niciza arakorera Burundi mu mahanga niyo yibera ntabano ngaha nta n'igitora aratuzanira n'ilitiro 1000 ciki arayafise mugabo je ndatangazwa n'aba bajama baranegura ibintu ukarondera solution y'ivyo bokora nabo ukabibura
ugasanga kandika mugabo araba ko n'ibiro 100 byo gufasha imfuvyi ntavyo atanga frame kubera iki ni umunwa gusa wo gushaka gucafuza igihugu gusa afise amajambo yo gucafuza igihugu ayo guteza imbere igihugu ntayafise none umuntu nk'uyo twaca tubana Chimamanda yarapibiriya mu miseza avuga ati ko M23 izo bigeze gato ibujumbura mu misinga kijya bintu ubwo niba ariko baramushuka baziza kubwira ikintu kimwe Chimamanda baramutesheje umurongo baramugeze ikijuju baramugize urani ikijuju kimwe ca mbere ku isi kibaho Chimamanda baramugize irofa kuko ujya no mu bagabo Jesu no mushama ko afite ubwenge buke ujya nta bwenge agira ukiyaza kuba afite ubwenge ntiyari kuvuga igihugu ciwe nabi ariko avugira igihugu c'amahanga akivuge neza mu gihugu ciwacu ninde yari kumushigikira nta video nimwe je ndigira mbona ariko araponda u Rwanda cyane tuvuge ko afite kandi bamuhaye amahera eregereka korera u Rwanda none ntumva ko umuntu mboyahaga ni wigeze kuvuga ati burya umuntu arashaka kugukoresha nagukoresha agoma kwita igihemu none natwe no mu Burundi none hajya mubaze yuko mu Rwanda bamwizera 100% ahubwo Chimamanda rega nikijuje hajya mu Rwanda aribaze yuko bamwizera 100% c'est ça kubera ngo yavuze nabo ngo Burundi ego oya urumva bashaka kumwita igihemu ariko tukamwita igihemu ega ntidushobora kumwizera kandi nabo ntibashobora kumwizera kuko baba babona ati uyu munsi yavuze nabi uburundi bwabo aribwo bwamwibarutse akaza kuvuga nabi akaza kuvuga neza u Rwanda twebwe tutamwibarutse u Rwanda rutamwibarutse sivyo tudasangiye n'iki n'igihugu tudasangiye n'imico akacaza kuvuga neza igihugu cacu kugira Jonejo bundi azaronke ubuhungiro sivyo nico mu bisanzwe Chimamanda yashatse umva yarazi yuko ati nkazoja mu Burundi nzoshikira mu nzara orko afite ubwenge buke twebona dusa nabinzara twe ntidusa nabinzara monami oya ntidusa nabinzara tuvuge rero ko Chimamanda bamuhaye akazi bamushutse baramubeshe ko banganya ubwenge nabonye umenga yagarutse no mu bintu vy'Imana yabonye ko inzira yafashe umenga ntifata siyo mugabo nahajya ntazosura gutora umurongo baramuhinyuye barabonye ivyo yashaka ahantu hose je ndamunda bisubiyemo igihugu cy'u Burundi Imana ituri inyuma ituri imbere ituri inyuma ituzitirije abamarayika bayo ari mu misi ya mbere twarabonye ugitangura no mwuga Chimamanda agufata nabi akwita amazina akwankisha barundi ariko kugeza iyi saha ni uri kurakorera igihugu none je ko ndagikunde gaje canyibarutse ndakibamwo naho no bandakibamwo caranyibarutse ndagifisemo umuryango sivyo Igara Chimamanda arawufise nere kujya n'umusazi naje no kwigeranya n'umusazi n'uguhemuka abantu guhemuka ibihugu byose birafasha abantu bahemuka depression ujya mugabo icambere sivyo afite depression iri kiratuma akora bijya bintu byose siko ica kabiri n'ubungira ndabikubwire Liam Promoter wicare ubizi Chimamanda Moses nakomeye mu mutwe Chimamanda Moses nimba hari ibitaro bya hafi hariya ari muri Amerika ahubwo bamushira mu bitaro kuko nakomeye mu mutwe kuko ugiye uraraba n'ibintu avuga nukuri ujya mugabo ntakomeye 100% nakwije mu mutwe kuko bon novuga gute nta muntu akomeye neza yovuga amajambo nkajya jewe cambere yarancafuje yaravuze amajambo menshi azi yuko ari karancafuza ari karanyonona abantu bose bazombona nk'amase nk'iki nk'ubucafu mwibarabara yarakoze vraiment harico vyagutwaye none ntaco vyantwaye ahubwo byaranyunguye byampaye inyungu abantu bifuje kumenya uwo musumeno uwo muntu bari bisa musumeno ameze gute aru turashaka tumenye ikintu kimwe kugira uvugira igihugu hari umuntu yagera kubwira ati burya rero turagusavye ugira ibintu ibi nta muntu ashobora kubimbwira kuko jewe ni ku waravyibwiye bw'iwanje naravyibwiye jenyene ego naravyibwiye jenyene n'ubwenge bwanje
umutwe wanje naricaye ndatekana ndavuga ati igihugu canyibarutse ndakwiye kukivugira kuko nicanje uburundi ni gwanje ariko je suis sûr ko Chimamanda atamuntu aje kumubwiye atari we yavyitumye kuvugira u Rwanda canke na M23 uje baramuhaye amahera ndabifitiye n'ubuhamya yuko bamuhaye amahera ndafite n'abantu bagiye baranyandikira yuko Chimamanda ariko akorera u Rwanda bamuhiha amafaranga ineza ya mitsinda inabi none wumva wewe na Chimamanda haraho muhuri nta naho dushobora guhurira none ndakubaze none uhurira he n'umusazi uje nakomeye mu mutwe niyo promota serious ntakomeye mu mutwe oya umuntu wese yihakana igihugu ciwe camuvyaye mba mbona umenga afise aga problem arafise problème mu mutwe kandi bazora ko atoba afise aga trouble mental kabisa bayifise atoba gafise vraiment mu mutwe kuko Chimamanda ndetse ishobora gutahura ibintu avuga biraboneka kumenga hari akantabura kandi uze wicare urabe uri kuraba video ziwe nukuntu atondeka amajambo adatonze avuga amajambo adatonze neza uze wicare uvyumvirize kandi atumiriye n'abantu bose baze bicare bavyumvirize niho muzaca mumenya rero ukuri n'ukwahe Chimamanda ntakomeye kabisa Chimamanda aracanga n'amajambo ntazi gutondeka oya ntazi gutondeka aracanga amajambo umengo ntibashana bivuga gute aho Chimamanda tumusabe azayandi kugwandika asabe ikigongo abarundi navyo ashobora urabona ko azorindira imyaka ibihumbi n'ibihumbi ko sende rizotwara gushika Yesu agarutse navyo ashobora Jesse je nabikubwiye Chimamanda ni kinani jewe nari narababwiye avant tout ko nje nzobereka abavyeyi biwe ndabereka marira barira abavyeyi biwe kubera Chimamanda Moses ariko gute barahangayitse sivyo ubona basi kugatumba aho baba ndaza ko nibyo akora bituba bibashimisha reka ndazigura amajambere yaraje haraje amatelefone ya Android sivyo kugatumba hari abazifise baragenda bakabereka abavye wabonye wa muhungu wawe ivyo asigaye akora hari hakiri kijya gihe ama video yango y'abakozi b'Imana abatuka kijya gihe mama we yarafise intuntu ku mutima mama Chimamanda yarafise intuntu ku mutima avuga umwana wanje yabaye ikiko nawe yahora ku mukozi w'Imana Chimamanda araziko yabaye umusiguzi yarasigura mu isengero narabigeze kubona ka video ya Chimamanda mama wiwe yarafise intuntu ku mutima ntiyajyama ntiyigera ajyama yirigwararira akiriga umunsi wose aramusozi gusa uko n'ukuri ndiko ndababwira ndanabemerera ati nzobazanira iki video ya mama wiwe na se wiwe sivyo ndanabibabwire n'ubuje nzobikora kuko Chimamanda ariko aratumurongo ndazi eske yababajwe ariko avuga abakozi b'Imana nabi ariko avuga igihugu ciwe naco nabi eske mama wameze gute Chavuga ati wa muhungu asi ntuntu nyabaki umuvyeyi ameze gute ku mutima kabisa motife ngo umuntu ngo yagiye ngo kwivugira ngo CNDD-FDD uciye umuponda ukacuje no kuvuga n'igihugu nabi kubera utavuze ivyo washaka kubera ntavuze ivyo ashaka yashaka mvugende none je kino ngo bambaze kwitwa CNDD-FDD ni cha ahubwo Jesse nibaza yuko Kene cyo mbaze abantu bako baradukurikirana bose batwishure nga eske kwitwa CNDD-FDD ni cha si cha si cha na gato none kubera iki umuntu ari muri CNDD-FDD mubona kumenga yamenje ntaco mu mabwiriza 12 tugendera y'Imana haraho wabonye nguranka CNDD-FDD abakeha bwenge gusa akajambure kamwe ka Chimamanda ko kumukura ibuzimu akajibuna ukorega aracari umuntu nta muntu adakosha yego nta muntu kuza agasaba ikigongwe ati kintu kimbabaza uko mbona menga reka kina ahantu hadakinika ati kintu kimbabaza kintu kimbabaza no kubera ko umugore wiwe ari nyamuragi ari n'intu ari no kubera atumva simvuge ngo ni ntumva na ndamututse no kubera atumva kandi ari nyamuragi
ntavyabona ntavyabona kandi arabibashaka kuba bibona ariko ntiyumva amajambo umugabo wawe ariko aravuga sivyo ntavuga ntiyumva ariko ngira ndababwire ikintu kimwe conyene umuntu yari kumuhanura yari umugore wiwe mugabo nawe kubera ko yarazi intumbero yiwe inshingano ziwe niyo azoshaka kushika atuka igihugu avuga igihugu nabi acatwara n'umugore nyamuragi kugira ntazogira iki ntazamuhanure tuvuga ibintu ko yari yarabipanze kuva kera none ivyo bintu wewe bivuga gute wotangura ku bakozi b'Imana ukacuja muri leta ukacuza no guponda sendede ukacuza no guponda igihugu cakwibarutse ni ibintu baba warapanze kuva kera ukavuga ati je mfise vision nta muntu avuga igihugu nabi ataco yapanze nta muntu avuga umugambwe nabi atari ivyo yapanze nta muntu atuka abakozi b'Imana nabi akabavuga nabi atari ivyo yapanze ivyo byose n'imipango yari yarapanze kuva kiri umusore akiri ngaha mu Burundi kabisa nigiye rero wo mubwira rero yishikane cyane Chimamanda kuneza yiwe ndazi katavyo yokora mugangira ndarute oya arashaka kubikora ntavyo yokora uje ni kinani uje ni kinani ni kiburirani tu araka itu Chimamanda wewe itu Imana yahubwi kubabarire kuko ntuzi icukora gusa ikintu ngira ndakubwire kandi n'impanuro yo kubuntu ushaka wo yikurikiza Chimamanda maguru canke uje kuri réseaux sociaux nkuko wabikoze avant twebwe abarundi ntanzigo dufise usaba imbabazi umukuru nyene icubahiro umukuru w'igihugu usaba ikigongwe nyakubahwa umukuru w'umugambwe CNDD FDD usaba ikigongwe abanyagihugu bose abarundi abanyagihugu b'abarundi bose usabe n'ikigongwe abapastori bose abakozi b'Imana muri rusange kubera umwana w'icangazi rega umwana w'icangazi yaratashe baramwakira yego yaratashe baramwakira ntaco buza ko nawe tutokwakira ariko mezami byo navuze mwagyumvise ndabivuze n'ubu izo ni impanuro zo kubuntu mugabo ndi sûr et certain katavuzokora kabisa katugushimira aro yeah dushimira abantu bose bakora dukurikirana wowe utarakora subscribe like share comment bandanye bikora kugira ngo ibintu bigende neza turabakunda cyane my name is Iram Promoter Bendo Camera ciao ciao ciao